uwuserukira HCR mu ijambo ryiwe yavuze yatangaje na benshi nuko yavuze ati burya ikiringo cyo kubasaba ko mutaha ku bushake caraheze, hageze yuko mutaha ku nguvu, ati kubera ko ibintu byatumye muhunga bitakiriho, ati kandi abarundi ntimurekuriwe guhungira mu kindi gihugu, ati abarekuriwe guhungira handi n'abakongomani, ati nabo nyene ni bice 10% gusa, ati muripfuza kuja muri za Amerika, atari kimwibuke yuko muri za Amerika biriko baramurirwa barapfirayo naho. Ntangazwa n'iryo jambo rivuzwe n'umuntu aserukira HCR, wumva ko ayo majambo atacapfana no guserukira HCR, ari amajambo yovurwa n'umuntu ari muri leta ya Tanzania yipfuza ko abo bantu b'abarundi bahungiyeho bataha bakomoka ku nguvu, kubera ko leta ya Tanzania na leta y'u Burundi ari somambike bamaze gupfundika bagapfundikira ku mugongo w'abo bantu b'impunzi z'abarundi. Rero icambere nagira negure mwene izo mvugo, kuko ntushobora kubwira abantu ngo nimutahe ku nguvu, kuko umuntu yahunze ntataha ku nguvu, niwe amenya ati harageze ko ntaha canke ntiharagira ko ntaha. Ico ni ikintu jewe mbona dukwiye gushimikirako, kuko umuntu ahunze aba yahunze icatumye ahunga bakizi, niba azofata ingingo yo guhunguka nibavuga ko barushe baravuga ko barushe, mugabo kandi ntibaca bavuga ngo ntimurekuye no kuhungira n'ahandi, mubwiza kuva ngaha musubira iwanyu. None iryo tegeko ryavuye hehe?